mwese mukora umutima uri mu nda ntagire uzosubira kubahamura ibi bavuga ngo amakudeta ntashoboka uca amajahe hose hugaye umuntu yahahamutse ntashobora gukora. Sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure kanamwe muri kumwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini turi kwigenekerezo ry'19 gitugutu umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ka turaza no gushika ko yavugwa mu karere k'ibiyaga binini ni mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu muririmbyi rurangiranwa Bruce Melody yasubiye kuri korozi rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gushira hanze. Ayo majambo aravuga iki kuri Bruce Melody umuririmbyi rurangiranwa w'umunyarwanda yoba afise ikihe kibazo ngaha mu Burundi? Ivyo vyose uraza kuvyumviriza idonido mwaya makuru yacu biruko mu nyuma z'uko ibiriko bigirwa n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yasubirira Marshal Guillaume Bunyoni vyatanguye kwibazwa ko na benshi mu banyagihugu hari bamwe babibona nkaho ari akaryo ko kugira ibintu bice bihinduka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abandi bakabona yuko vyo bari ibintu bishobora guca biba bibi mu nyuma. Ni mu nyuma z'uko kuri ubu ngo amakuru akomeye cyane adushikira ari uko Pasteur Isidore Mbayahaga kuri ubu yo bagiye gusukwa ko amavuta yo kuba apotere. Ese vyaba bihura n'amajambo yavuga kuri nyene cubahiro Marshal Guillaume Bunyoni vyoba bifise aho bihurira na nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'aya makuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ariko aravurwa mwishira hamwe Regideso bamwe mu babakorana kuri ubu ngubu ngo biribonekeza ko batanguye kugumuka. Ni mu nyuma z'uko vyoba bivugwa ko ikibazo kiri hagati y'umukuru w'igihugu n'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi no mwirishira hamwe cyagezemwo bikavurwa yuko ngo vyo bari ikibazo c'ubusuma bukomeye cyane bwa bamwe mu barongora irishira hamwe rya Regideso. Ivyo bikaba bibatera kudahuza n'uburongozi bushasha bw'iryo shira hamwe biruko kandi mu nyuma z'uko mu makungu hoho kuri ubu Sadio Mane yahawe agashimwe gakomeye cyane katigera gahabwa uwundi mukinyi w'umupira. Ni mu nyuma z'ibikorwa vy'ikimazi yagirira igihugu ciwe. Na makuru akomeye cyane nayo nyene tuza kugushitsa ko idonido biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane dushikira mwaka kanya ruko ngo basitanteri bo batoza amakori bagashira mu mifuko yabo. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye navyo yabidomye kwa gatoki eka umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca wewe yarakaye yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane kwa basitanteri. Iyo ngingo ni yihe nayo uraza kuyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu mu gusozera ibiganiro vyacu, kandi turaza kubashitsa ko amajambo akomeye cyane y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biruko mu nyuma z'uko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoho hariko haravurwa amakuru akomeye cyane yuko nyene cubahiro Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'iki gihugu yahejeje kugena umujenerale kurongora ibikorwa vya gisirikare. Mu nyuma z'uko uwo mujenerale bivurwa ko yobahejeje kitari gito yapfuye ngo ivyo vyatanguje indyane zikomeye cyane mu butegetsi, eka ngo bikerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa tanguvu bufise kuri ubu birashobora gukomera cyane mu ntambara iki gihugu kimazemwe iminsi kirwana n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Ayo makuru nayo turaza kuyabashitsa ko idonido biruko mu nyuma z'uko mu bijanye n'inkino hoho umukinyi wa Bayern Munich yo mu Budagi akaba n'umunyasenegal Sadio Mane yahawe agashimwe gakomeye cyane katigera kwakirwa n'uwundi mukinyi wese. Ayo na makuru nayo tuza kubashitsa ko ni mu nyuma z'ibikorwa vy'ikimazi uyu mukinyi yakoreye igihugu ciwe. Manuka munsi y'video urabanditse ijambo Sabono Fyondeko racubona hari akazogera naho nyene Fyondeko. Ayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka.
turasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye no muherereye inshuti banywanyi bacu mu cyumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino hatandukanye. Ndakwibutse ko turi kwigenekerezo ry'19 gitugutu umwaka w'2022. Iyi ni Bijisho TV kabari yombonesha kuri yo nyene rudende mu nko amakuru mutabasha kuronka handi. Amakuru akomeye cyane avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nuko nyene cubahiro Pasteur Sidori Mbayahaga akunze kuboneka na cane mu mavideo akunze gucana ko ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook eka na WhatsApp, tutibagiye na YouTube. Biravurwa yuko ngo yo bagiye gusukwa kwa amavuta yo kuba apotere. Uyu mupasiteri akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yamenyekanye bivuye ku mpanuro akunda gutanga iyo ariko aravuga ubutumwa, bigatuma abantu benshi bakwiragiza ubutumwa babicishije ku mastati ya za WhatsApp. Ni mu nyuma zuko kandi mu minsi yeze yavuze amajambo akomeye cyane bamwe mu bihwezo vya politike y'igihugu cacu c'u Burundi bakabona ko atawundi yabwira ari Marishal Guillaume Bunyoni yarahijeje kubogozwa mu mabanga yiwe. Mu nyuma z'ivyo hari abatanguye kubona kukuzamurwa kwiwe ko bagufise aho guhurira na politiki. Ni mu nyuma zuko hoba hari ikete rikomeye cyane yandikiye umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Vincent Ndayishimiye. Ubutumwa buri mu iryo kete ko bukaba buri mu vyamufasha gushirwa ku ilisiti yabaza gusukwa kwa amavuta yo kuba potere. Namakuru akomeye cyane yadushikiye mu butumire wewe yasohoye, yasavye abantu kuzogenda kumushigikira ku munsi wo gusigirwa kwa amavuta. Uyu mwapotere kandi arakunzwe na benshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane kubakunda umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Vincent Ndayishimiye. Biruko kandi mu nyuma zuko mu makuru adushikira ava mwishira hamwe Regideso aruko umuyobozi w'iryo shira hamwe yagendeye hariko harubakwa inyubako y'iryo shira hamwe, arabura umuntu numwe kuri iyo chansiye. Nkuko tubikesha urubuga rwa Twitter rwa Regideso rumenyesha ko umuyobozi mukuru wa Regideso yahasanze umuntu umwe rudenda avuga ko ari icegera umukuru wa chansiye. Mu gihe bikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa vyacerewe ukwezi kumwe ngo ishira hamwe rihubaka ryoryo ntaco ryinona, aho kongereza inguvu rikongereza n'abakozi kugira abanyarutse ibikorwa rinarihe umwanya watakaye. Umuyobozi wa Regideso akaba yamenyesheje ko hazokoreshwa n'amategeko kugira hakosorwe utwo tunenge. Ni mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushikira avurwa yuko hoba hari kwinjyane hagati y'abategetsi birishira hamwe Regideso, bikavurwa yuko ngo biriko biba mwirishira hamwe byo bifise aho bihurira n'ikibazo caba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu minsi yaheze cibogozwa ry'umushikiranganje wahora ari uwa mbere General Guillaume Bunyoni. Bikavurwa yuko ngo ivyo bikorwa vyose ataho bitandukanira no kugumuka. Ni mu nyuma zuko yandi makuru akomeye cyane adushikira aruko hari abasitanteri batoza amakori bashira mu mifuko yabo. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca mu nama yagiranye n'ababura amatari b'intara z'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere akaba yasavye babura amatari b'intara zose gutanga icegeranyo cerekana abasitanteri biyongeye amafaranga mu gihe umukuru w'igihugu yari yabageneye prime. Umushikiranganje wa mbere akaba hamagarira ba musitanteri gukoresha ubutunzi bwa komine neza no kurwiza umwimbati. Hageze uturusho twa musitanteri amafaranga nyaruka kuboneka, bega komine amafaranga yose ironse acakoreshwa. Namakuru akomeye cyane adushikira biruko mu nyuma zuko tubandanirije kuyavurwa mu karere k'ibiyaga binini. Aruko kuri ubu ngubu inkuru ikomeye cyane iri kwivurwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aruko umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi yahejeje gushira mu mabanga umusoda bivuga ko yagandaguwe mu myaka iheze. Ivyo rero bikaba vyatanguye gukurura injyane zikomeye cyane, bigaca binagaragaza ko leta atanguvu ifise. Kuri ubu bikavurwa ko bishobora guca bihindura ibintu mu ntambara iki gihugu kirimwo n'umurwi witwaje ibirwanisho wa M23. Na makuru akomeye cyane adushikiye. Ivyo kandi biruko mu nyuma zuko kuyavurwa mu nkino ho haruko kuri ubu umukinnyi wa Bayern Munich yo mu Budagi akaba n'umunyasenegal Sadio Mane yahawe agashimwe kitiriwe umunyabwenge Sokarate, gahabwa umukinnyi yakoze ibikorwa vyiza vy'ikimazi mu gufasha bari mu bibazo. Kuri uyu w'17 gitugutu umwaka w'2022
mu birori vyo gutanga umupira w'inzahabu ku mukinyi mwiza w'umwaka wa 2022 umunyafrika Sadio Mane yabaye wa kabiri mu bakinyi beza b'umwaka uheze yahawe agashimwe katari bwigere gutangwa mu mateka ya siporo. Ako gashimwe bise Prix Socrate bakaba bagatanga ku mukinyi yafashije abari mu bibazo gusumba abandi. Sadio Mane rero haruhande yo kwitwara neza ku kibuga aho yahejeje igikombe ca CHAN igihugu ciwe ca Senegal, akanaba umukinyi mwiza muri Afrika mu mwaka wa 2021 yafashije igihugu ciwe uhereye ibambari aho avuka. Sadio Mane yubakiye bitarahavuka kugira bifasha abaho kwivuza. Ni mu nyuma z'uko kandi Sadio Mane yubatse umusigiti ku kigwati yakuriyemo. Sadio Mane kandi yubatse ishure ry'indaro ku batishoboye bo mu gace avukamwo. Biruko kandi mu nyuma z'uko Sadio Mane yatanze amatara mu kigwati avukamwo. Eka Sadio Mane yaranatanze imfashanyo y'amafaranga ku gihugu ciwe kugira barwanye ikiza ruhonya abantu cya coronavirusi. Eka Sadio Mane yaratanze ibikoresho ku banyeshure anashimira ababaye abambere. Eka cananatanga ibikoresho ku mashure atabifise mu gace yavukiyemwo. Sadio Mane kandi yarakinnye urukino rwo gufasha abo mu gace avukamwo ku kibuga yahora akinira ko ari kumwe n'inshuti ziwe zo mu buto. Sadio Mane yaragendeye amavuriro menshi mu gihugu agenda aratanga imfashanyo zitandukanye ku batifise harimwo n'ivyo kurya. Uyu munyafrika wo muri Senegal mu ijambo rimwe akaba yashimye yongera ashikiriza yuko gufasha bimuryohera na cane cane mu gihugu camureze. Eka noneho tugarutse kuri ya makuru avurwa ku mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye kuvyo yahejeje kuvuga ku muririmbyi rurangiranwa w'umunyarwanda Bruce Melody. Twumvirize amajambo yiwe turaza kugaruka ni mumwumvirize. Nabonye hajya bubatse ncabona ni kandi mu vyigwa dutegereza kuzoshiramwo n'umuziki tugashiramwo komedi none pratique izobera. Naciye mbona ko ngiye kubwira ubushikiranganje bw'inyubako ko botubakira sene hajya bashobora gukiniramwo ibikino bakaririmba, hanyuma ngaha akaba ariho abarorerezi bazogandagaza. Naciye ndabibona none umuziki s'umwuga. Muragenda murabe abaririmbyi amahera bafise. Hariho abantu banka umwuga, abakomedie genda murabe. Mwarumvise mutima mbwira yuko kuva ndabugururiye ko batagura gukora inyuma y'ikiza ca covid ko yaciye anyereka kontaki yayikuye. Nivyo rero birigwa. Igihe umushikiranganje w'indero ariko arabwira ibizokwigirwa ngaha, hariho akantu nabuzemwo nca ndamubaza nti kumenga abantu basigaye bakunda kuba beza, ntiwashizemwo n'inyigisho zo gukora abantu babe beza? None nta masaro do bote muhambona, none abayakoramo ntibakwiye kuba babinonosoye. Mu vyigwa bizokwigirwa ngaha ntabonye ibindi bikenewe. Dufise ibyo kurya by'ubwoko bwose ngaha mu Burundi, burya murazi kubitereka. Hategereza kwigwa ikigwa cyo guteka. Hamwe utetse amateke bose bavuga bati nta yindi ndya azosubira kurya. Ivyo no kuvyiga. Kirinere hariho ibintu vyinshi twokwiga. Hariho abantu bazi gutera inkuru ingenzi. Mu minsi yeze narazungurutse igihugu cose ndaye ibibanza vy'iratiro, dufise vyinshi cane. Mugabo usanga Burundi n'igihugu ciza, ingenzi zishobora guhurumbira, mugabo babandi bazi kubabwira ingene vyifashe mu kibanza cyo cose narababuze abo twita guide touristique. Erega ko mu guide touristique navyo biriko. Mwe murazi cari cyo kunuza inkuru. Kunuza inkuru ayishira mu munyu. Imo ntashaka kugira ikintu naho kiba kiryoshe nikiryohe. Jewe umunsi umwe nagiye Uganda, haraba umuntu w'umutezi w'inkuru atubwira ngo igihe Imana yari mu muntu ngo yari yicaye muri iyi ntebe nicaye. Murumva nazo kunoza inkuru none ntimutweze mwebwe
muciye mukiraga hariho uwo esitomagira itangure kurya iciyikira kuko tweze hajya bamana umujinya nta muntu burimo urumva rero turakwiye kuronka n'abantu mwe nabo bazi kunoza inkuru nk'umukavuga muti tuvuye Bujumbura tuje Gitega ntitwamenyere twashitsemo kubera hariho umuntu yagiye arabatera inkuru mutwenga munezerewe mugiye mubona urugendo rwabaye rugufi kandi rwari rurerure nk'ibyo n'ibyigwa bitegereza uzokwigirwa mwese mukora umutima uri mu nda ntagire uzasubira kubahamura umuntu yahahamutse ntashobora gukora buca mpunga ntashobora gukora nagira ndababwire yuko mu Burundi nta ngwano izopfa isubiriye kuko nta mvo yayo nimwe iboneka ibi bavuga ngo amakudeta ntashoboka uca amajahe ko hose huga uca amajahe mugindongozi zitariko zirakora uko bimeze tuzokwama twatuhindura kuko twe dukeneye abaramira abenegihugu gabo ndongozi namwe muri ngaha ndababwiye ivyo ndiko ndavuga namwe nimwe muvyiyumviye uraje gufata nkantu warimo umuceri ukimbura nk'itoni 100 ugaca uvuga ngo ndakubisa amazi indongozi natwe twe tutaturiye ugaciza gutanga raporo mu bene gihugu ngo twarubatse amazu abantu babamo muga twateye inzara kubera iki tutubaka mu mabuye kubera iki tutubaka amagorofa kugira ngo isi ibe nini ndimwa ivyo ndabivuga ko namandiko ndumviriza bene gihugu ingene bidodoba mu minsi yeze nagiye Igihanga kuraba amakoperative bari mu muceri bacambwira ngo nimwiyumvire ihegitara 400 ubu nyene bazitwatse ngo hanyuma bahacururiza imbaho ahandi ngo bahashirirwa amagaraje ahantu mwiyumvire ihegitara 400 himbuka umuceri uganiye mugaga kavuga ngo vaho hajya rero bavyerekana ko buri ndongozi gihumirije umuzirikanyi wawe none igipfu kirapfundikira ikindi uri ndongozi w'impumyi mbwira ingene worongora abantu nawe uri impumyi nico gituma nabo nyene tugagarukeko indongozi idashobora kwiyumvira ibija kuneza abene gihugu ni impumyi nivemwo haze indongozi zikanura kugira ngo zimurongore nawe niko kuko indongozi n'umukomanda naryohewe ko abashikiranganje bose bari ngaha baca baza kwigisha mu bushikiranganje mu mwese arongoye indongozi n'umukomanda abene gihugu ni troupe twese turi ku rugamba rwo kurwanya ubukene nuvuga twese tugira tirayere gutya muri tirayere rero hariho abafiziriye hagaca haba abasuzofisiye batwara amasection caporal agatwara equipe musuzofisiye agatwara section lieutenant agatwara peloto kapiteni kompanyi turaduga gushika kuri general jewe umva nitwa komanda Cyprien wa troupe iri kwigwana igwanya ubukene nimumbwire rero nk'ubu je ntabona yonje tuvugana ko mwakuri kiriki wewe mwiyumvi je simboni yonje kandi mazu utagira yaje ntazimira aguma avuga ngo yashitse ahashitse hose aba yashitse indongozi rero itegeza kubona iti turiko tujana hehe ubu Burundi umushikiranganje akavuga ati jewe muri iki gisata caje ndiko njana hehe abarundi nta manota uri ndongoza amanota warahejeje kuyaronka kugira ngo kajya gasinyature kaboneke abari amanota urose none uja kurondera amanota y'iki nibikorwa rero abene gihugu niyo babasigaye baraba ko uri kubajana ahantu heza twari indongozi gusa yibonera umushahara gusa ngo bamushize mu bufu hari indongozi bashize mu bufu ayerebe tumaze iminsi dukwegana amatwi kandi nababwiye nti mwebwe ndababona ico mushaka mukwegura ibikorwa kugira ngo muhembwe umwanya muremure
muhembwe menshi mugabe n'igihugu bahomvye nabwiye umushikiranganje ni mushasha namutiza inkoni ya nkoni mwami namumanyiriye ko akamaye genda ubu rero ukomande ntibishobora kumvikana aho usanga akanogo ukazona handitse ngo ARB umwaka ugahera aho kanogo batarakaziye ndabesha kugira bampende ko bariko barakora barafata bakaringaniza akanogo mu ikaburimbi ngo bageretse ko bariko barakora ariho bari bagaca bigira ukazubona ngo ARB umwaka ugahera ubundi ugasubira ubaho uzosubira kubona ikinogo nzoca ndahagarara ntimbahagiheze ntakundi nukuva ndinze niyizira rero mbambaye nanje ministre nuva ministre ntababaho deje ntababaho kuko ntibyumvikana ingene umuntu ashaka guhembwa gusa atakintu yerekanye yakoze bakengurukire cyane kandi mwe mudahengeshanya gufyonda kuri subscribe hama tugaca turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko umunsi ku wundi eka ndagusabe nawe utaraheza gufyonda kuri subscribe manuke munsi y'video urabahanditse ijambo subscribe hama ufyonde ko unafyonde kukazogera tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ko umunsi ku munsi ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Bijisho TV.